mugenzi uri mubibazo niwibuka ijambo uhoraho yivugiye yaravuze tuzunyambaze ku musi wawe w'amagorwa nanje zogukiza nawe uzumpeshe icubahiro hana yarabibonye ariko si cyane bimenyere guhagarara imbere y'abantu benshi je rero kumbona uko nta masoni mfise oya ngira isoni iyo ngiye imbere kuvuga ikintu ntazi. Bakunzi ba Cibaro TV na baramukije kuri mikoro muri kumwe na Jasmine Masambambi nyuma ya kamera ni Alexon bwa mbere na mbere manze kubasaba gukanda subscribe na comment kugira ibintu bimeze neza cyane. Uno munsi twagize iba kujya gutumira umwana akiri muto cyane ariko afise impano idasanzwe asanzwe aririmba gospel. Mwaje narumvije indirimbo ziwe ndavuga ati reka manze ndamurondere kwanza tuzokorana ikiganiro tumubaze igihe yatanguye kuyumvira kuririmba indirimbo za gospel zihagiza Imana. Reka manze namekaze kuri Cibaro TV abanze abaramutse mugice babwira cyo cyo uko numvise indirimbo ziwe zimeze neza kandi hari n'impamvu yatumye ndamurondera ndaza kumubaza bishibye bitandukanye ndakora mukije. Murakoze cyane nanje ndabaramukije cyane abakunzi ba Cibaro TV. Umeze neza cyane. Abantu bashishaka kukutahura witwa gute? Nawe nishimwe. Nawe nishimwe nige zino usanzwe ukoresha mu muziki. Ego. Watanguye kuririmba indirimbo zihagiza Imana ryari? Mu kwezi kwa kane kuri uyu mwaka niho natanguye gusohora indirimbo niko nabivuga na kuririmbaho kuva kera naririmba no muri Greece naririmba. Hari abantu benshi bashabibaza amafaranga yo gusohora indirimbo nturazi ko amahera ari menshi kana studio usanzwe ukoreramwo iri mu studio isama amafaranga menshi uyakura he? Mu bantu. Ego. Abantu baraguha support. Ego abantu kandi nawe ndashobora kubwira ati nome kuko sinovuga ngo ni nakampereza mpabwa n'abantu benshi rero kubera Imana yakize amahera mu bantu nanje Imana yanta kuri abo bantu hama bakayama. Kwanza yari indirimbo sanzwe office nkunda harimo amajambo yewe mugenzi uri mu bibazo tugende kwanza kuri kape. Urayikunda? Yewe mugenzi uri mu bibazo niwibuka ijambo uhoraho yivugiye yaravuze tuzunyambaze ku musi wawe w'amagorwa nanje zogukiza nawe uzumpeshe icubahiro hana yarabibonye aho yahora asenga Imana atewe Mana nunyibuka ukampa umwana w'umuhungu zoca ndamugushikanira abo wawe kugeza apfuye hana yaravyaye umwana kuko Imana yarivuze ijambo. Ubutamu bushoba bwishi je indirimbo yawe naragize amahirwe yo kuyiteresha jambo ndayipostinga kuri stat ijya mbere kubera hari umuririmbyi w'umurundi asinzwe ahayagize indirimbo zo aririmba indirimbo zihayagiza Imana ariko abantu benshi batamuzi isura benshi baravuze yuko ati ubu ni Ansira biramaze gushikumviza indirimbo za Ansira. Ego ihangana niyo maze kumva. Ego hariho n'indi yo mu gitabo mbega tuzokoranira. Ego biramaze gushikumviza Kamikazi ko aririmba. Ego uri kuraraba muri abo babiri ni wowe ushobora kuvuga ati uyu muntu je kuva no kuririmba ko hari amajwi wiga cyangwa wiba kuri bajya biramaze ukavuga ati jaba abantu nzobaronda ntume ndabagira ubucuti kubera ndirimba nkawe. Oya kuvuga ngo nzobarondera ngo kubera ngo ndirimba nkabo nk'ubu je sinshobora kumva ngo ndirimba nkanaka. Oya ntavyo nomenya ahubwo mfuma ndabibwirwa n'abantu bose ndabakunda ariko Ansira sinari ndamumenyereye cyane ko narimenyereye cyane ni Kamikazi kubera niwo tuzi twase twumva indirimbo ziwe ya Ansira nagiye kumumenya ku iyo ndirimbo naho nyene nabonye audio urana kujya kuri cover bari ku ifoto nk'ubu sindamubona nko muri video canke amasomo yanzi maze kumubona ku iyo foto gusa. Yego
nibaza yuko umuntu yumvirije ukuririmba benshi bavuga ataririmba nka Kamikazi, abandi bakavuga ataririmba nka Ansira. Iyo bamaze kugereranya cyangwa bakakwitiranya n'abajya anya wiyumva gute? Ari n'undi yambwiye ko ndirimba nka Rivania w'umunyarwanda kazi aririmba nawe gusa jewe ndiko ndavyumviriza ntavyo numva, niyo mpamvu kati ya nevyiza kubera ntavyo numva. Abandi baririmbyi baririmbe izi ndirimbo zisanzwe kenshi na kenshi mu muryango iwabo barakunda kubakarira. Ubwo mweho muririmba gospel mu muryango iwanyu bimeze gute? Ukitangura kuririmba wowe baragutawe? Bo abandi sinzi me ku giti canje barabitahuye baranabikunda, ndakunda mama cyane. N'umuntu wa mbere y'amasengera akanyitaho akampamayide, mama ndamukunda na papa barabikunda cyane barabinezererewe, ndetse n'indirimbo yanje gisohoka papa niwe yatanguye kuyitanga ku studio yegereye muhira, nkabona rero ko bavyishimiye. Yego biramaze gushika ugatumirwa mu giteramo bagiye ni kuvuga bagiye borganiza amashengero hanyuma bakateranira ahantu hari abantu benshi ukagenda guperforming. Ego namba harabaye ni hehe vyagenze gutiga mbere ushitse kuri stage? bo ubwa mbere hari muri living bereyeho igiterane cy'ugwaruka, rero nanje ngirirwa amahirwe yo gutumirwa. Naragiye ndavuga ati mpano jane nanje hama nyene umengane ntiba biteye ubwoba, ariko si cyane bimenyereye guhagarara imbere y'abantu benshi. Je rero kumbona uko nta masoni fisi oya ngira isoni yo ngiye imbere kuvuga ikintu ntazi, ariko ikintu ndakizi ntabwo bangira nta n'isoni. Rero ubwa mbere nshitse nyene ntaragenda naratsitsiye ndajukumira ya, ariko maze gushikayo ubwoba bwaraheze navuze ati mpano bane nanje naciye nisanta nk'umuntu nyene agiye kuririmba imbere y'ishengero nkuko nsanzwe ndabimenyereye. Ndazi yuko kugira wikura amafaranga mu mufuko ukaja kuriha muri studio nubwo uririmba indirimbo zihayagiza Imana wifuza kumenyekana kandi wifuza no kwinjiza akanoti kugira ugarukane ya mafaranga yawe utanga muri studio, niki kintu umaze kubona kikugora muri ibi bintu usanzwe urimo muri music? Ariko urambeshe wari kumbaza impamvu apana ngo ndazi ngo kure kuragwira nk'amafaranga ikintu ndigomba kugira nk'amafaranga oya si ico gikuru. Ico ni ikintu kiza kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo mubanze mwitwareke ivy'ubwami bw'Imana no kugoroka kwayo, ngo ibisigaye muzovyongerwa nk'inyongera. No kuvuga ngo ako kanoti canke kaza ni muri za nyongera Imana itubwira. Icambere tuba turiko turitwareka canke se twagura ivy'ubwami bw'Imana, message kugira ngo shike kure kumbure hariho umuntu ayumviriza akavuga ati ndafashijwe, kumbure nka kujya bavuze ati nawe mugenzi uri mu bibazo, ugasanga yarari mu bibazo atibukira ijambo ry'Imana Imana yavuze, ugaca yumva ati uzunyambaze ku munsi w'amagorwa. Acavuga ati kumbe Imana iracanyibuka nyina yambaze izongira neza. Ico rero nico gikuru, hama ibindi ni nyongera. Hama wambaje ngo ico maze kubona kidasanzwe kubijanye n'ibi by'umuziki wawe. Wow. Rero ibi bintu ni byiza cyane, birameze neza biraryoshe iyo Imana yarinze bikwemera ukabikora kuko biguhuza n'abantu benshi. Ariko biragoye shaho biranavuna, uhura n'abacantege benshi haraho bivamo ukabiheba cyangwa ukabura uburyo urazishaho birababa kumuge muri muzayagize Imana. Ya cyane rero ahubwo hajya umuntu w'Imana no muntu wa mbere ageragezwa cyane, kandi niba wabona ntabigeragezo ufise witwa kuri gukorera Imana uzomenye yuko hari ukuntu nyene bitariko biragenda neza. Ariko iyo ufise ibigeragezo hajya satani nyene aratinya umuntu w'Imana. Ya rero birimwo hari igihe uba wifuza gukora ikintu kumva ati n'indirimbo vraiment ndayikunda, ko hajya n'umwanditsi w'indirimbo arumva ati indirimbo yanje ndayikunda ati coma nkayisangiza n'abandi akabura uburyo. Rero ivyo bintu rero biratera stress, nk'uwo wikojeje ko ari suye tuyompa yewe naguhakaniye nabi neza plutôt ugasanga arakubwiye nabi Nchamva ndabihebe ugaca yumva nigiki cyatumye ndabijamo. Rero impamvu yatumye bijamo cyangwa se objectif total ni tumubandanya wagomba kubivamo. Hariho abaririmbyi benshi kwavuze Ansira turavugana Kamikazi, ariko hariho abandi baririmbyi bakunda kwiyegereza abana bakiza neza cyangwa bajya bumva indirimbo zabo zimeze neza. Hano vuga ba For Life ba Press Mushindi, aba ba Eden Banga, uramaze kugira amahirwe mukicarana ndetse mukavuga ati kuko turazi ko akunda kuorganiza kuvuga ati bakora indirimbo imwe ihuriyemo abaririmbyi benshi, abaririmbyi mwicarana mukayaga.
bon ntibiraba ariko hari ahantu duhuriye ngira ngo bizoba ni buke buke ariko kandi ndakunda abaririmbyi bakuru bacu harimo abatwitaho bakaguha amayide canke se bakabwira ati bigenda uko bikagenda uko ya ndabakunda sindabavuza amazina ariko bumve ko ndabakunda nabo bariyizi kandi ubona yuko ari abo ku rwego bon bisa nk'abo bamaze gutera intambwe ufatiye ku cyo bari cyo menga byari bikwiye yuko nka jewe tutavugana cyane ariko ndabakunda baca bibuka yuko ari ugukorera Imana ati muri Kristo byose ni toto ya ndabakunda Imana ibaho umugisha aho bari bubahwe bariyizi kuva utangura kuririmba ufise ibyo wumvise cyangwa ufise ibyo wabonye bivanye nabo wakuze cyangwa uwumva muri hagufi na hagufi ubwo abarimvyi baririmba indirimbo z'Imana nabo nyina bafisani urukundo cyangwa bameze nk'aba babasani birirwa baravuga ko badakundana muri iki gihe je maze iminsi numva yuko bon hari usanga amenga imigwi kubwanje uko no bivuga ugasanga nk'ubu Noella nawe we murakundana ujya nabakundana n'ujya hama hariho n'uwundi adakuye kuja muri iyo umugwi wabo ariko uko byari bikwiye nico dusengera ico dusaba no ko bamo inyo hakabamwo ubumwe solidarité positive hagati yacu tukamenya yuko dufise tuko dukorera umugabo umwe ariko ho ntago bishitsa mwabajya no misasigaye bagwana n'ibindi oya ho haracarimwe akariro gake gashiramwo na frenye no kubona kugira ngo ntibirenge ihaniro kuko nta difference yo bihari y'abaririmbyi barimbi zo guhayagiza Imana nabo bastare bandi yego tuse n'abasozera ushaka kutubwira ahantu usenga yego nsengera muri CPR tubwire abakunzi bawe ndazi ko ngahanya baze kuba ari benshi kandi turashira ko link yawe hepfo kugira baze gukurikana indirimbo ya muntu atarabona indirimbo yiwawe nike kintu wimirije kuzodukorera rero wewe abajournaliste rero muri abanyarusaku mwebwe bon icyo nemirije gusa vuba ndiko nifuza kuba indirimbo ndiko nifuza kuba igikorwa gishasha kandi ndizera neza yuko bazoyikunda nkuko mwakunze ijambo canke n'abazorenzaho ariko kubwanje ndize neza yuko bazoyikunda bakomeze kunsengera vuba cyane ndabishaka reka ndagushimire cyane nanje ndabashimiye Yes bakunzi bacubahiro TV kuri mikoro muri kumwe na Jasmine Masambambi nyuma ya kamera ni Alexson mubane nyimukanda subscribe na comment kugira ibintu bigumemeze neza cyane turabakunda cyane